ego n'amasezerano mashasha mbega hoho naho byashize ayo mafaranga kayajya cage akabigagenza gute nta nuko yabahaye akantu gato Galonti kuko bashimira kuko nubijya bintu yari yambaye abantu baravuze ati Oleg mu vyamuhaye amanota ni style irimo style mbega yambaye ibiyeri biri cyafite hari amakuru ariko aravugwa rero kuri Oleg ko Oleg yoba aheraniye umuntu amwambika canke abantu bamwambika amafaranga arenga umuriyoni ayo makuru kwanza waramaze kuyumva Lonti jari ari boro Oleg yandungikiye ndanyereka posta nambye ati Lonti ibi nibiki yes arakubaza ibintu biki ariko nizere ko waratawe impamvu kwanza yakubajije natawe none umaze kuba jana narayisomye ya posta ego yarakubajije nk'umuntu mu mwambika ati ibi bintu nibiki yarambajije wamwishuye gute mwavyakiriye gute nkamwe mu mwambika mwaramwitwariye mwashaka kumumaramaza mbega amasezerano yaraheze harabaye nuvuga icuka kitari kiza mu nyuma bimeze gute Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru kibaza nashamvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hamadusubira dukengurira buga kunzi ba Buja Hit TV, bakunzi ba Bude mugano wabandi. Uno musi rero ati rero ndi kumwe nande, ndi kumwe na Long T. No mustiliste warje novuga yuko no mshira mu bambere, bambika novuga abaririmbyi n'abantu bose mu gisagara cya Bujumbura bikora neza cyane akora mu iduka rya mbere novuga ririmwo muririmbyi mukunda cyane LG Oleg. Kumbure n'umusi twamara tugira ngo tumubaze ibigize bisi bivugangwa ku muririmbyi wabo basanzwe bambika bavuga yuko kuba yarari amafaranga y'abandi akanga kuyishura yeskumbere turaza kumenya byinshi kuri we araza kudusigurira n'icyabitumye mbega yoba yarari abaanye yoba yarari abandi mbega bimeze gute canke nibihuha barakora mvuga ko kumeze zo kumenya byinshi kuri LG Oleg hamwe no kuri uyu musore turi kumwe hano nivuga ni Long TV kwanza bro fresh bro biraza neza fresh ndashima Long T sio kwanza leo kwaje kaka si sio kwaje umunsi wawe umeze gute Isi waje no musi vraiment none ubona ho undi man weekend bingaho cumenya ati dakiyoro musi harasha lakini abakunzi ba Buja Hit yes ni Long T araberewe ameze neza lakini Long T ndire whisky kufanani kaka mwenganizi gusa nta mpamvu yo kuzigu wamuzanga chaque weekend bisiose oya simishose navumbuye nk'uturare ni yavumbuye turare sasa ariko whisky yamaki hohoro ngacanga ya menshi nyangaye whisky sinibeshere je nawe kaba ka 20 ndavuga ati ka 25 ndavuga bose ya whisky ya 20 nga yari ya 20 none ushaka tumano zazindi za 70 ubwo buzima turabushika ko nitwibeshere yes ni akuki naona ni akuki shop barikora neza nibaza barakupatia ibitiko fresh ni deni baraguha ngaho babashoreye sana baraguha ni deni baraguha no rusabi deni nene gaga no birashikuka bura amahera ntiwamara amahera misi yose yes uyu mujina nziko ndamusanga ku kazi wabo ariko yambwiye ati arahabora ndi natembereye gato yisesa muko mna partner murafite partnership nabo bantu bonga me nabajama no rega urazanga no tuhagarika kaduga ngaho tukaje dutora nkuru boro tukigiye mumbwiye ati nzare turagahitana tukabanda twigira nahantu heza yagarika imodoka ngaho nkugo ruboro kacha wiki lakini usisi kama kunywa kama bia kakangu whisky ngo nizo kunywa jana bia no una bia na ma whisky gusa champagne nteranye n'abantu shaka aba boss bazuruka redake babashaho Long T rero bye fresh bro biraza neza yes naona uraberewe badi unapendeza kabisa kama stylist thanks bro yes kumbure nka Long T yasanzwe yamika abantu wende bazibiciro n'uzinya kubivuga nkabambariye gute ba pesa 70 30 40 yani kama ma 200,000 hivyo hivyo kama hivyo yes none kugira wambare uno musi gutya wavyumvire gute si weekend singa kuchachia mwanya yetu turajana hari aba boss tukamenyana yes kumure katumwa kanya nuvuga Long T rero aramutse bakunzi ba Buja Hit kumbure abaramutsa agira ko abifuriza nuvuga n'indwi nziza ndabaramukije ndabakunda cyane kandi nimureke kugira subscribe kuri Buja Hit TV apana Buja Hit TV ndabakunda cyane ariko ni byiza bwo muratera imbere vuba ko muri muzogira channel yanyu no murashaka kubikora inzenya ibidandaza byanyu yes ariko no musirero nashimye ko tuvugana no kwanza tuvyereke by'akazi kawe byo kwambika abantu mbega bimeze gute muri rusange no vuga byo kwambika abantu Long T twebwe meze fresh turakora akazi neza turakora bigashimo
kugira ukoze ikintu ukabona umuntu arakugarukana akakwitura nuko ukora ibintu byiza kabisa kandi izina ryacu rikaba rigeze mbega na mwe murafasha canke murakorera agafaranga maybe biravana hari igihe ntashaka kwituruka mufasha hari igihe ushaka gukorera amahera bibaye ngombwa ubwo gufasha turafasha murafasha mukambika umuririmbyi cyangwa umuntu wese yayibasabye apana wari wese oya muraraba n'umuririmbyi mwambika none uja kwambika ukacugana kwambika umuntu oya ndagira na Peter Chris irimo mwambika Ogyambarira muri America bro. Mugaga nakubwiye. Ogyampe tubisi tuzoranka passport gasanga na afite. Ya nzo chandamu. Mubu sanga tazi ni dollar kungene bari vuye. Ni banka tazi kwaza bamago igira muri. Muga ni fresh ndazi kwagira shop. Urazumaza mu stylist amambika gusa azafise passport tubisi tuzohura. Azafise passport atayifise je tuzokwicara. Nzokwicara ariko ati rero ivyo avuga ko yambarira menshi nka mu stylist uravyemera canke ni bya bintu umuntu abagisha kugira amabase cyane base n'umuhungu wa Nevandazi bato kwambara kirato 1 miliyoni nta no miliyoni woshika daki oya nawe bivaye n'ubuzima turimo n'igihugu turimo oya nariki ikirato 1 miliyoni cy'ipantaro ngo 10 oya muri Afrika ntituragira nta sindabona umuntu yo ari besera nkabo n'aba Davidson ntibagura ivyo ba whisky bro amahera ntibaragera ko kugurikira kirato 1 miliyoni ndawe kumbura abashaka kuba yitwengereza abantu nivyo muga ni byiza turafata umwanya tukatwenga kubera zo yitwengereza abantu sibibi vraiment Ese turiyo nka Longtire kazi kawe kagenda gute ko kwambika abantu mbega nzenya ko kazi kakufika watu unaona kakukana kaje kaka kazi iko nzuri kazi naendeka bien ibisanga mbuze gura navyo kama usanga dukurana atira umuntu impuzo nahayigaruka nta kirori kitagira igisanga bro birabaho atiri impuzo ngo hajya ngo bakaza ngo yakora ama clip amagaca yitwara ntayigaruka ya vyogenda gute ntuyigaruka umuntu ukamutiza impuzu kugira cyo kwambara muri clip ama kwexita kayizana ja tabutse canke yayigomanye waje yitabo cigura nuko bimeze muri bunya kandi deje maze yitabo cigura kandi maye musi umwe amasad agarenga je ucirihira mbega bwo ivyo bisanga nibashikira usanga umuntu waje gutora impuzu waje muri Vunja Bay hama nk'umuririmbyi hama abigaca bijyana kwayigarukana canke akayiza yagize ikibazo birashikika gira ikibazo mugame nawe n'umuntu abasa ubwenge ucavuga ati tugira uku ikintu kikava mu nzira kagenda neza cyane hama akazi kagenda neza cyane kuko nyambona munsi nkora akazi k'ubustiliste kakandihira inzu haburi kirato cha save nka shayininga urakawisinga uruboro haya nabwiye ati fresh kavuga ati kazi naenda fresh kazi ni mafuta wazi ni mafuta yeseka tuvyizere ko nubwo buzima usanzwe ubaye mbega nk'umuririmbyi wo muri industry udashobora kwambika nende galonti asema uyu vraiment apana bisese kuvuga ko yabandenze kuvuga ko ari ki yo bakurenze dore ko bakurenze udashobora kwambika nta musaye n'umwe je ndenga nto kwambika mu Burundi ntawo hari ntashobora kwambika kavuga ati vraiment iyo ndusha umuziki muga style minda musikiya tu nta musaye n'umwe sinibaza ko n'aba mini style international ati rero wewe nta muririmbyi ngawe kunanira kwambika oya nta istire yose yabashakura mwambika ntabaho bibaho bose ndabazi bose bajya akazi kabo n'umuziki twe nahaye akazi kacu no kwambika none umva twonga ntibishoboka kungana bro yes kubera kubwira yuko na Jamini kwa kazi yake anafanya anakuambia yeye eti kwa mia bro kwa mia je nta umva umusani wese ongaha nubwo atastire je umbaza sindo n'umuntu bagomba kumara mu biti wo mwambika nawe ushaka kwambikwa imitoto amababi cyose ndabishonera mi designer mini stylist byote bitashindaye yes kumbure ni Longtire rero ati mbega kubera iki umuntu acibaza mbega kubera iki mwashimye gukorana Oleg turiko twinjira muri Oleg tuko tuva mu kazi kawe tuja muri Oleg kubera iki mwashimye kwambikuza murambika Oleg muri Vunja Bay Oleg ni msanii mkubwa ana jina Kirundi afise jina n'umuntu ukoranye nawe ikintu kigenda faster basi akurikirana n'abantu benshi ari serious mu kazi ho ari serious ko serious mushaka kumera ku gitari serious nambona none musi tukiri kumwe nuko ari serious abikora neza muri make ibyo twamutumye n'ibyo atugirira yes mbega murabona yuko hari akunguko mwaronse kuva mutangura gukora na Oleg mwakugura kugira ukwiruko
ega rero kunguka bro nimaze ko nako tanungurimo cubipfamo kavuga ati urabona ko ari avantage ari avantage yes yaratsindiye miliyoni 15 muri Premier Star mbega twarabonye ko ari mu mwamba bise muvuga muri finale debut cyane kuva mu ntango cyangwa muri finale gusa Premier Star kuva mu ntango gushika muri finale ni mu mwambitse mbega hoho mwebwe mwaragize ico mwunguka yarabahaye ko kuri za 15 million mbega bimeze gute no Glensi icyo kibazo cyo kukinyishira kuri abakamera reka ndakwishyura twarasanguranye maybe kuko dufitaniye kontra kwanza kontra amasezerano ibyo uvuga kuriha nuko yagiye gukora dufitaniye amasezerano kugeza kure iyo bimaze kugenda uko amasezerano akamatara uguma kuri wa murongo nuzoca avuga ngo atsinde miliyoni 15 ngo mubwe amfite mwagiye mu kazi turi mu kazi agiye mu giteramo cyacu cy'umuteza ku mwanda niko bimeze ni habaye amasezerano mashasha sinibazimba bitagenda mushaka no yes mugabo udusigure neza ariko kundi mwanyisha twiyumvira ati mbega Lonti ego na amasezerano mashasha mbega hoho naho byashize ayo mafaranga kayajya cage akabigagenza gute nta nuko yabahera kano gato we Lonti kuko bashimira kuko no bijya bintu yari yambaye abantu baravuze ati Oleg mu vyamuhaye amanota ni style irimo style mbega yambaye ibiyeri biri cyafite ya umuntu azajya designer yaramuhaye fan yaramuhaye nje nayizana ni wayi guess kuvuga ngo Vunja Bay ijya n'umuntu wazajya designer yaramuhaye fan umva ntibica byitwa Vunja Bay ni company muga ku muntu benefice y'umuntu ayitegeza kubamo ashaka kuvuga ati bro ibintu wagize vraiment n'amateka abantu bose babibwiye sazijya boro zaramzinze pole sana peti yangu zijya boro 15 million hajya bari kumuha 17 million baki zijya boro zara atire ko kunya yari yambaye bari kuva babongereza ku zindi miliyoni gusaratimba ujya mu pese bizomure umuntu azo kuresha ibibuzo gabijya atazi ko atarakura ataronka najya mahera agatige n'agatori ibibuzo mari zijya mu zarazinze zijya mu ibyo kuraba kumyene ya performance ugacura abantu bari inyuma kumyene bari bambaye sikya muzana twaya mahera gusa je namubya turatimba we utazi gukuramwa n'amahera gacushyamwe angana uko so anarongo umu bro tunakubona mu clip turakubonye no muri clip ya nuvuga ya Oleg nitire ko ubucuti bwanyu subwo kubwira gusa byo kwambika hari n'ubundi bucuti kumbure buhari bushaka gushona muri clip kuko ntugize yandika ngo Vunja Bay twabonye sura Lonti oya Vunja Bay arayanditse Lonti yagiye ku ruhande rwiwe Vunja Bay mu ruhande rwiwe like Vunja Bay ni company ariko irafise sinzi no basobanura Vunja Bay ni company mugaye irafise kuva abaye company irafise abakozi je nawe muri bajya abakozi ndi umuntu Vunja Bay imaze kuvuga ati genda wambikuye Oleg yamaze kubona confirm wenye yarambwiye turafise ingabirana kuko mu bantu bose maze kubona abanyandika wewe tuma uranshobora uramaze kumetriza David yacaravuga ati je ndashaka ko twamana je nawe ubu yamaze kuba nk'umu friend ndi muri team Nese fresh bro ubundi yamaze kuba ni friend ndugu niko mu team fresh tunaenda fresh savedi uko nyambangiye muri clip nuko yabinsavye akavuga ati je ahantu harakenewe umuntu ameze nka wewe igisuko venera umuntu nka venera ameze igisuko urumva ahantu rero je ndahakeneye wewe ndavuga ati ntana kimwe yes hari amakuru ariko aravugwa rero kuri Oleg ko Oleg yoba aheraniye umuntu amwambika canke abantu bamwambika amafaranga arenga umuriyoni ayo makuru kwanza waramaze kuyumva Lonti Jari ari boro Oleg yandungikiye ndaranyereka posta nambye ati Lonti ibi nibiki yes arakubaza ibi nibiki ariko nizere ko waratahuye impamvu kwanza yakubajije natawe none umaze kuba je narayisomye ya posta ego yarakubajije nk'umuntu mu mwambika ati ibi bintu nibiki yarambajije wamwishuye gute mwavyakiriye gute nkamwe mu mwambika mwaramwitwariye mwashaka kumumaramaza mbega amasezerano yaraheze harabaye nuvuga icuka kitari kiza mu nyuma bimeze gute none iyo post warayibonye narayibonye yanditse gute egera ndise avuga yuko Oleg aheraniye abantu amafaranga arenga umuriyoni mugabo ntibageze bavuga umuntu wari nico gituma no munsi rero twashimye kubarondera mwebwe nkamwebwe mu mwambika ko nabandi bantu turamvuga Oleg arashira muri clip yo avuga ati abani bo banyambitse je Oleg amaze kundungikiga post kanambye none sawa je nayibonye post muga rero byancyanze Oleg biragoye kumenya umuntu ya kuko nibashize ku muntu yaheraniye cyangwa umuntu amwitwarira amwishuze ni Ismail niyo nkuru ya bipost kandi Ismail niyo nkuru arinza postinga abazi nuvuga source y'ico kintu kandi abari sûr naco kenshi
ntiyato ari mu buntu mbega Ismail yari mu Bufaransa ubu none hari umuntu wo mu ngeza posting ijya bo ariko vyinshi ya posting hajya biba byisunga y'industry sawa ndakumva ariko nuko ipost simbi nuko ataperereje ipost ya postinze atafise adafise inkuru privacy ariko posta bijya nivyo mugani ya postinze avuga ati ni kwa ntuza ni bantu zamwa bamwishuza miliyoni kunu ariko waravyumvise je nazibonye urege ni kandi imbere ko utarabana ijya post umaze kuvyumva no je ni urege nagiye mbona pap none arambaza ati ibintu nibi ndambwiye ati je navyo cyanambwiye ati none ahantu batashize ko umuntu akwishuza nyamba yavuze ni Le Parisien nayo ni soko muri Le Parisien none aho ndi hano Oleg aja muri Le Parisien ni hehe sinzi atari muri Vunja Bay cumubaza ahubwo Oleg cumubaza ati arande abantu bapanga long singa umaze kugendana nabo Oleg ubonye ariko ajya kwanza 15 millions zake azimarizi wari busy ubu naho murondera namwe bwe mu mwambika arahandi hano arahandi hano mumaze kumva amaze kugenda galonti mu masezerano mufitaniye biremewe ko aje mu yindi duka sinibaza no kongera atwemera cyakanyemera ko oya ndabajije mu masezerano mufitaniye biremewe yuko aje mu yindi duka mu masezerano biremewe niba vyemewe urumva yuko biremewe kuvuga rega twebwe nitwasinye sezerano ngo azozaraza kugurira twebwe nta handi yogurira watwe twasize amasezerano ko pushinga iduka mugafisa amahera yiwe yabona ikintu ciza handi arashaka kugenda gutora akavuga ati ariko mwebwe mu mwambika ku buntu si twebwe cyangwa aba amahera no ni ya kontra nyene wewe ibyo tuzoshaka tuzokora iduka ryacu postinga ukunuku akeneye impunzi zo ku buntu umuhimu zo ku buntu aragura umva ko ashobora guherana tuvuge ko baheraniye namwe ano byo nabyo nzi cyane ntigira baheranira none nk'ivyo before Oleg amahera kandi deja skuduheranira umuntu nyamba umuhaye ikintu sinzi uwo muhaye kwa amaminira ari confiance ubu mwizeye nta sinumva kungene je no cyanja ku radio nkagutangaza nkaguposta kandi naguhaye ikintu ndakwitse kandi mufite n'amasezerano umva je navyo nokora kandi sinaza kumvuja boye ukivyo bintu ano gusa bya post bazoyira abantu barazananye neza ikintu nimeze bayikurikirana kandi ibintu byo kuri Facebook biragoye ko byapostinze umuntu asanzwe akurikirana n'abantu benshi cyane kandi baba bazi yuko bari sûr yuko bya postinga bari kuri oya novuga igara yari mu ideshe yes kumbrere iyo president akavuga ati ni muri Vunja Bay cyangwa akavuga ati naha byari koroha Oleg amaze kubaheranya twebwe no sindavyibaza nari musi warimo nibirashika Oleg mu gaca naho Oleg kenshi ntani muzi tugoreranira bro no none ivyo biza gute bigenda gute mbega urumaze kuvyumva hajya muri Le Parisien baza kubidogera mubwe nk'amufitane amasezerano abandi batubwiriza Oleg naco ndumva none ivyo bintu wumva ko bitewe n'iki galoti sinzi rero ahubwo rero je no cyamvuga ati kwa kuni isorera igoma base ziba nyinshi uracha barondera urungu na Ismail sibaza ko yo create base Ismail sibaza yabaho none n'abatara akeneye abantu bamurabe baragize imisi ntiyari yaratsinze birashoboka gusa ibyo birashoboka kandi nkuko ntuvuga ngo Oleg ntiyo gideni birashoboka kuba yaratoye ideni ahantu gusa urazomumaze n'abari Ismail muravugana we ntimurapromote uzomumaze ati none aho nahiranye ideni ni hehe azoca pesa fresh yes kumureka tuzomubaza Oleg cyangwa turondera Ismail niyo nkuru we yabipostinze atubwire ico wacarabitumye ariko reka tubifate gutyo kuri no mwanya dufate ko daheranye Vunja Bay Oleg yo baheranye abandi mugapana Vunja Bay yo usanga sindambwiye ngo umuntu yera ngo nashaka guhera ashaka kubaheranye abandi mugatwe tuni peace na fresh none gute kandi mwe mwiyemera yuko mufise ibintu vyiza gute mu kwibaza ko Oleg eje kurondera ibindi ayo kandi mwe mu bifise birabaho birashobora gushika muri Vunja Bay ugasanga ikintu Oleg akeneye reka rero nakubwire impuzu ntizihera ano ziguma ziza umve urashaka kuba ufise ikintu hari ahubwo bafise ibindi agira hari agaca agacapufuka ugasanga aratoye muganga kandi sinibaza ko ari gutora impuzu miliyoni zibiri bayanditse miliyoni n'ibihumbi amajana ni miliyoni n'ibihumbi amajana arenga ko hejuru twebwe navyo nibaza vuba miliyoni z'ibihumbi amajana kandi ngomba kumwitwarira apana none twebwe ntwebwe abantu bamwambika sinzi bavuze ngo abantu ngo yambika bamwambika byo bimaze imisi ho ingahe bimaze imisi shika kuri 5 cyangwa ingahe ngomba kumwitwarira bivanye n'amafaranga ngo baheraniye none umuntu kugira umwitwarira urabimenyesha cyangwa uragenda ukitwara ivyo nibaze
kuko hari abantu benshi basigaye bitwara bikagesha kimya kimwe bari mu industry twabimenye bigaherera hiye bakavugana bigaherera birabaho mu gajiza olege no ntavyo nzi vraiment ntavyutse birabaho nyamba yagiye kwa Oscar akatora amadeni sinzi nyeka bavuga ahubwo kwa Oscar muragenda mu maze Oscar uraza ko atari we yaratora Oscar muri village muri Paris uraziko abantu benshi bazi ko nani village ari Paris cyangwa bakamera ko Paris izogenda kwa Oscar navyazi none umuntu ibereye burayi imyaka 10 yo cyari nkari Paris nani zazi gusa zoza tembere hanyuma abaze neza gusa je kintu cyancanganije cyacanganije ko atari ni promota wo mu Burundi ya promotize bijya bintu nuko baba bose niho byagutangaje gusa promoting abandi bantu nkavuga ibi bintu reka tubifate gutya ariko ko bya promoting novuga mu promoter umwe yatanguriye benshi kandi asanzwe abizi kandi abimaze mu afise mu burambe benshi muri baravyakiriye yashaje yakoya promo agiye guposta ikintu adafite preve cyabita tuvuga tumuntu yashaje ariko urumva ko bishoboka ho kugiriye ko yofata ideni ko yohera none hari umugabo adafata ideni nta mugabo adafata ideni mugabo rero gufata ideni ngo ku mutsi z'imiliyoni kwa olegera by'urundi kandi rero twebwe rero kumwere dukora muri 15 millions reka kujya en plus de ça muri 15 millions reka guhabwa na Prarude gacifata ideni rya Emily oya ntiba no bagu utampeti gari hari ahantu je nabonye mu vyamamagaye ngo ndaguha inka zibiri amuhaye inka zibiri amuhaye urege inka zibiri none nka urege inka zitwaye he uramubatse yambaye asigaro ababosi bamenya oya urege ndibaza ku bintu aho twavanye naho tuba tugeza n'ibintu dufashanya n'ibiki sinibaza ko urege yotugira ivyo bintu twebwe oya yeskumbere reka tubyizere gutyo urege na Hairani Vunja Bay cyangwa Vunja Bay ntiri kwiramwishuza kumbere hari abandi tutazi usanga ari abandi mugapana Vunja Bay ivyo birashoboka gutsisi niyera so mwana w'Imana so marayika yes kabisa ariko nizere ko muri rusange bimeze neza navuga amasezerano yanyu na urege yego ese nigiro n'igiki ubwira abantu bakunda kwambara navuga muri no game nigiki boza gukura muri Vunja Bay badasanzwe bamenyereye ahandi Vunja Bay boza bakirabira kwanza boza bakirabira ko niko ndavuga nga ntavyo boza bakirabira bakishikira kabisa yes hama ku ruhande rwa Lontina wo mustilise abikora neza kandi akora n'umuririmbyi abizi cyane kurangi dewe wanje ubabwira iki novuga nk'abantu bashaka kwambikwa bambikwa na Lonti umuntu ashaka kubegwa kwambikwa mbega Lonti igiciro ciwe nangaye kukwambika gusa kukwambika muri clip cyangwa muri mariage cyangwa whatever umuntu ashaka kwibera kwambika muri muri video basi muri clip jo si ibintu vyishaga 100,000 ni hela ndogo $20 kama si $30 ni hela nyingizo mbora saba kina naye mura bapaza kuvyika muri mariage sinzi kushaka kukodesha abakodesha makoti arabagura sinzi kukodesha nagakoti ni 40 numva ramahera meshi nakabuka ari 4 tugenda kubitasi isamutama kitse ndakire yes kumurenda gushimira cyane Lonti thanks bro lakini nimekuja kuuza whisky sijaona umechukua ni mjibiai hapa nimekwambia nikitaka wananipa deni sasa waruja kuraba bishasha change nanje kurundi unaona unajitizama kwenyewe unasema uoga ejo hinji ya marivage sasa nanje kuraba marivage hinji ya whisky kwa msatumenye tuza guteramira ku mugoroba naona genyeri oyo no musisi hari umusaba ko acajya mahera ejo yabona yenda Francine no musi bafise yambwiye ngo afise umubano na Ntuzeye Venera Francine na Francine no musi baza kubona na Ntuzeye na Venera yamugiza tungu canke ziranotse niho baza kubona no musi ubu ntana kuviga ngo misosi sindabona mubona abayirira amafaranga na telefone hani kumbe nagushimira cyane Lonti bana thanks bro kumbe n'igiki babwira n'uvuga abakunzi ba Bujahid abakunzi ba Bujahid babandaye kugira subscribe na Vunja Bay kuzana channel yayo mukirere mu murayirondera mwishiramo hanyuma nigikubwira n'abakunzi ba Oleg abakunzi ba Oleg okay muri indwi nyane turimo indwi itanguye turashooting urundi rugomba rushashe mutuna waka ariko aravuga ko indirimbo yakubise Swata man uko nasema kama ipiga Swata Swata ngoma
genda mu quartier winjiye utangura olege muramufa ukavuga ati sasa ile ngo basio so atadugwa ile ni hiti kabisa song. Yes, kumbere bakunzi ba budget bakubwiye ati akajoshe ni gahora mwita matu zespera rero inshallah imana bikunze na kumwe na Long T umustiliste wa mbere bikora neza cyane uvuga ngo Isho boy dan itu bintara naho gato kiyemera nyuma para manene tizasera rero ngira subscribe bakona Benny behind the camera Juma Juice professional bye.